Munkundire inshuti bakunzi b'ikiyago ca Boss TV, ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze mu kiyago tugire tuyage kiri mu ntumbero yihiganwa yaga nawe yateguwe niyo televiziyo nyene. Mutibagira kandi ko muteza kudushigikira mu buryo bwo gusangiza abandi iki kiyago zo twagiraniye hamwe no mu kudushirira kudukebura bivanye naho tuzoba tutitwaye neza canke twababwiye akacanke kariya, ndetse muzona tubaza n'ibibazo ndetse tuzona bishura. Iki kiyago rero mugiye kugishikirizwa nanje Emmanuel Niyonkuru, nsanzwe mvuka mu ntara ya Makamba komine Kibago, ariko ubu nsanzwe mba hano i Bujumbura. Iki kiyago rero muti tuza kuyaga kuki? Tuza kuyaga ku migenzo y'i Burundi bwo hambere. Mu Burundi bwo hambere bari bafise ibyabo, novuga nti arivyo vyacu bitugize ubu byatumye tubaho bece kuri basokuru bacu, ndetse natwe tuzobana tuvyereka abuzukuru n'abuzukuruza, ndetse nico niki kubazona kibona. Tudatevye rero ico kiyago cacu nagihisemo ico kiyago cyo kugaruka ku mico n'imigenzo y'aho hambere, mfatiye ko abarundi bari bafise uko babayeho ndetse guhera ku bwami. Rero ico kiyago cacu kizaguza hanini kivuga hanini ku byaba ibwami, ku miryango ahanini nico tuza kuyagako hamwe. Ntitwovuga n'imiryango ngo twibagire inka, kuko imiryango yamye itandukanywa n'inka mu Burundi bwo hambere. Mu nkundire rero tubandanye dutangure ikiyago cacu tuyaga neza, tuyaga ku miryango. Imiryango mu Burundi ntitwamye tuvuga amoko nkuko twumva ngo abahutu canke abatutsi. Ku bami yari imiryango, ndetse iyo miryango nayo akaba yari igabuye mu mice itatu nkuko tubizi ubu tuvuga ngo abahutu ngo abatutsi ngo canke abatwa. Hano mu miryango rero ntimuze gutangara mwumvise abatwa batagira imiryango. Kera imiryango yari y'abahutu canke abatutsi. Abahutu nabo bari bafise imiryango myinshi, ntitwoyidondagura ngo tuyimare, ariko mu nkundire ngaruke kuri imwe imwe. Aho hariho imiryango y'abajiji, abahanza, abarishi, abarunga. Hariho imiryango kandi y'abaragane. Urumva ko yari imiryango myinshi, mugabo yose yari imiryango y'abahutu. Mu miryango y'abatutsi naho, abatutsi bari mice ibiri. Hariho abanyaruguru hakongera akabaho n'abahima. Iyo miryango ibiri rero yamye ari imiryango ikebana kuva kera, aho abahima bakumigwa cyane, barakumigwa mu by'intwaro, mu bikorwa by'ibwami. Bari abantu barabwa nabi n'abo mu miryango y'abatutsi. Ni ukuvuga ko mu miryango rero y'abanyaruguru twarasangamwo imiryango y'abanyakarama, imiryango y'abenengwe, imiryango y'abakundo, imiryango y'abashoboka, imiryango y'abanyarwanda. Siyo gusa ntitwivuga ngo tuyimare, ariko mu miryango nayo y'abahima twarasangamwo abahinda. Iyo muryango twarasangamwo umuryango w'abayanzi, twarasangamwo umuryango w'abasambo, abapfumfu, hamwe kandi n'abavejuru. Nubu ntitwidondagwe ngo tuyimare, ubaho ushaka kubuza yindi urashobora kuzona yidusangiza kayandika munsi hajya mu kuduhereza kugira mu kutwereka ko hariho nibindi. Ari wundi umuryango w'abaganwa. Abaganwa nabo ntibwari ubwoko nk'abatutsi canke nk'abatwa canke nk'abahutu. Oya, yari imiryango iva mu nda y'ingoma canke uwashimwe n'inda y'ingoma. Aho uwashimwe n'inda y'ingoma yashobora kuba ari umuhutu canke akaba umutwa. Mugabo umutwa ntaho twabona, ntaho twigeze twumva mu bakurambere babituyagiye, canke ibitabo bitandukanye nka Ntawukaja, Patiri Ntawukaja Jean Baptiste yagiye twandikira ku mico n'imigenzo y'ikirundi, n'abandi benshi bagiye barandika. Nta twabona ko abatwa bajejwe amabanga ibwami. Ni ukuvuga umuhutu yashobora kuzezwa amabanga, aho umwami yacamuha ingabo akamuzeza n'intara aja gutwara. Cyo kimwe nuko yashaka kuyazeza umuhungu wiwe akacaba ubwene umuhungu wiwe yababaye yavuka ari umuganwa, ariko yaraba n'umuganwa atantara afise. Cyo kimwe naho
yamuhaye ingabo akaja kumuserukira mu ntara z'i Burundi. Ko ico naco yagikora kubera ko yabazi ko atazomukenguka cyane ko azomushigikira ko atazona mukorera nabi. Rero abaganwa yava mu ijambo kugana, aho umuganwa yari umuntu afise abamugana, yaba ari muri ayo mabanga yashinzwe n'umwami, abantu gace baza bamugana bamusaba amajambo, naho rero yababaye umuganwa. Iyo umwami wundi yimye, no kuvuga uwamushinze uwo inda y'ingoma yari ko aratwarira, umwami amaze kwihubuki agatanga, hakimu wundi yazanaho abandi baganwa bari hafi yiwe bo mu nda y'ingoma. Rero uwo muganwa hari gihe yasigara aserukira umwami, akamuserukira kandi atari muri iyo nda y'ingoma. Ni ukuvuga byava kuki? Byava nkuko tubisoma mu gitabo c'imico n'imigenzo c'imigenzo cyanditswe na Ntahokaja Jean Baptiste Patiri, atumenyesha ko byava ko umwami iyo bamuhaye ingabo akaja guserukira, yatanze ingabo ku muganwa cyangwa ku muhungu wiwe, akaja kumuserukira mu ntara, uwo mwami yugashika agatanga, hakimu wundi icyo yacakora yarungika nawe yagena uwundi akaja muri iyo ntara. Icyaca kiba rero haca haduka ingwano hagati yabo baganwa babiri. Nukuvuga yashoboye guhihagararako agatsinda uwo muganwa arungitswe n'umwami yimye, yacaguma ari waserukira wa mwami nubwo atabava muri iyo nda y'ingoma. Ariko naho iyo bishitse ntaserukire agatsindwa ntihagarareko, yacasubira kuba umuganwa mutoyi, bacu bavyita ngo yatahira ryari. Rero aragwanya n'uwo muganwa mushasha yagenywe n'umwami ngo amuserukire mu ntara iwe, ariko bekaca bimunanira ko yihagararako, yaca abangaho yagumana ryateka ry'ubuganwa, ariko ntiyabakiganwa, nta bantu baza kumusaba amajambo, yaca abaho nk'umurundi asanzwe, kubera ko ntiyabagitunzwe n'abanyagihugu, kuko abaganwa bari bafise ukuntu bagemurirwa bakagabirwa inka n'abanyagihugu, cyo gituma baba ari abantu batunze. Rero iyo umuganwa atangiye gukena amatongo n'inka bikamuherako, amatongo aramuherako ko hargiye yayadandaza, inka hargiye zahura n'ibiza zigapfa bikamuherako, baca bavuga ko yatahiye. Nuko gutahira rero no kuvuga gusubira kuba nka wa muntu asanzwe kare wahora uri umutware, ariko iteka ryo kwitwa umuganwa wararigumya. Aho rero ngira murumva neza, mwe mwese mukurikirana ibiganiro bya Zikiyago cha Boss TV, murumva ko kuba umuganwa ntivyasigura ngo uva mu nda y'ingoma gusa, warashaka kuba washimwe n'umwami hanyuma ukaba umuganwa. Ubwoko nkuko tubisoma kandi muri cyo gitabo ca Patiri Ntahokaja aratubwira ko ubwoko nkuko buye tuvuga ngo bahutu ngo batotsi bwarahinduka. Keshi nta mutotsi yahinduka ngo aje ko umuhutu, ahubwo umuhutu niwe yahinduka ivyo bita kwihutura. Kuvuga umuhutu atunze inka akagira amatongo ntiyasubira gusabira mu bahutu nkawe, oya, iyo byaye umuhungu wiwe yamusabira mu miryango y'abatutsi. Ni kuvuga umuhutu, umwana w'umuhutu yatatwara umututsi kazi. Abo bana babyaye nabo nyene bateza gusabira mu batutsi kazi. Kandi ni kuvuga ko baca abana bo bariko baravuka baca babita abatutsi b'inyamo. Ni kuvuga bamuka he kuri wa muhutu yihutuye nubwo ari umututsi. Ni kuvuga abo bana mu mico y'ikirundi yavuga ko baza basa n'abatutsi kazi canke n'abatutsi. Hariho kandi n'abatwa nabo nyene bariyandura. Ivyo twita ku bahutu kwihutura, abatwa nabo ntibavyita kwitwatura cyangwa kugira iki, bavyita kwiyandura. Iyo umutwa ari we muyanda amaze gutunga akagira inka akagira amatongo, yaragenda aho batamuzi agashika agasangira n'abandi, agiye gusangira n'abandi ntibaba bamuzi, baca bamufata ko ari umututsi canke ko ari umuhutu. Aho rero urumva ko ibyo guhindura ubwoko
guhindura imiryango byarabaho ariko nta mututsi yaja guhindura mu miryango. Mu Burundi bwa kera aho hambere hari ibyo baziririza umuryango ugafatira ku kintu ukabona ntiwerewe. Iyo uterewe rero baco bagenda ico kintu baco bakigira indahiro. Ivyo navyo bifatiye guhana abageni canke gutunga inka. Hari imiryango imwe wasanga nk'abahinda ntibatunga inka y'igihororo canke ntibanabandwa ivyo cari kizira kuri bo. Hariho kandi abacaba nabo nyene batatunga inka y'agahiza, urumva ko cazira kuri bo. Ntitwohereza ku bijanye n'imiryango tutavuze ku nka, kuko inka n'umurundi waho hambere cari ikintu gikomeye cyane vy'amabiri kumwe. Mu mico y'abarundi inka yatungwa nk'umwana, nkuko kandi tubana tubisoma mu gitabo ca Patiri Ntawukaja. Umurundi yarazi kubona, yari yaragendereje, umurundi yarazi kugendereza inka akamenya ikibera ciza hamwe n'igituma itamererwa neza. Iyi nka rero dutangure cyane kuva inka yimye. Iyo inka yimye umutunganka ntiyasura kuyuhira, ntiyasura kuyiha icyuhira icyo bita itoro, kugira ngo ntihave isesa, arivyo bita kuramburura. Kuvuga inka genda iratera imbere ku mezi 5, ku mezi 6, ku mezi 7, ku mezi 8, ku mezi 9, aho ku mezi 9 ariho yahaka, ku mezi 10 naho ikavyara. Ku mezi 5 bavuga yuko ihatse umwumano, ku mezi 6 naho igateka umwumano. No kuvugira byaye inyana bayikurikirana nk'umwana. Inyana baririnda ko igwara igihwa. Mu kugwara igihwa barayikingira cyane, bakayica akantu kagasunwa ku murizo kugira ngo bayikingira ico gihwa. Nayo kimaze kuyifata barayigaramika bakayasamika. Mu rurimi wasanga hariyo umutsi wirabura, umutsi waburimwe amaraso yirabura, bakahitana igihwa, bakoresha ihwa mu Kirundi, bagakwega wa mutsi hanyuma bagakuramwo ayo maraso, bakahama bakongera bakahababa kugira ngo intigume iva amaraso. Rero harimwo inyana zaratungwa yaba ishuri canke ntizatungwa kumwe n'inyana isanzwe. Ishuri bwa mbere carazira ko abana baza barayegera ngo baze barekora mu mutwe kujya bayagaza mu ruhanga kugira ngo ntizokure yica. Carazira kandi ko iza kwimya hataragera, kuko imaze gukura civyara inyana zidakomeye. Carazira kandi ko icazira kujuri, kandi carazira ko bayibangurira ku miryango yayo, no kuvuga kuri nyina, kuri inasenge. Inka yari ifite amazina nk'abantu, babigiranye nk'abantu. Cyo gituma no mu bageni ba kera mu manza z'ubugeni bavuga ngo inka muntu. No kuvuga carazira ko bayirangira kuri inasenge, kumwishwa inka barayita umwishwa. Carazira ko bayibangurira kuri nyina, kuri nakuru. Kuvuga cyari inka ryari iteka ntangere ku Murundi, ku buryo bavuga ati ntidukeneye amacugane. Nico gituma n'ubu nko ku bantu atamuntu atwara amashikiwe, atamuntu atwara inasenge, atamuntu atwara umwishwa. Rero cyari cyo kimwe n'inka. Inshuti bakunze mwese rero mu kurikirana ikiyago cya Boss TV, sinoge ntabakengurukiye ku mwanya mufashe mwumviriza ikiyago ko ndabashikiriza ku bijanye n'imico y'abarundi, aho nagarutse cyane ku miryango y'u Burundi, aho twumva ko yari ihagaze cyane ku batwa, ku batutsi no ku bahutu. Cyane cyane aho abatwa twabonye ko ata miryango bari bafise, imiryango yari y'abahutu n'abatutsi. Korora inka ko inka zari cyo kimwe zatungwa nk'abantu. Mu nkundi rero ndabashimire cyane, ndabasaba ko mwobandanya mudushikira mu gusangiza iki kiyago abatashe kukibona. Murakoze cyane.